Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Mukama. Umunsi umwe abagendanyi ba Yohani Batista n'abafarisayo bari bisonzesheje. Baraza rero babarira Yesu bati, ni kuki abagendanyi ba Yohani n'abafarisayo bisonzesha n'ababawe ntibisonzeshe? Yesu arabishura ati, mbega abagenzi b'umukwe barashobora kwisonzesha bakiri kumwe n'umukwe? Umwanya bakiri kumwe n'umukwe ntibashobora kwisonzesha. Hazoza iminsi bazoba ku mukwe, ico gihe rero bazokwisonzesha. Ntawure mu ruzi ikiremo gishasha umushire w'impuzu, ahandi ho ikiremo gishasha kijya ya mpuzu ishize igatabuka kuruta. Kandi nta nusuka igisama c'imvinyo mu mibindi ishaje, ahandi ho igisama kirayisavya imivinyo n'imibindi bagaheba. Imvinyo y'igisama ibuganizwa mu mibindi misha. Dushimagize iri tuyagiwe na Kristo. Majambo y'Imana yose uko tuyumvise uyu munsi aje adutumirira na cane cane kumenya kwitwararika, kugumana ubugamburutsi bw'umutima. Ukugamburukira umukama n'umutima wacu wose tudacisha hacu, niko kumusenga vy'ukuri, niko kumuhimbara. Mu gisomwa ca mbere twavyumvise ingene vyashitse Sawuli akagambararira Imana, kandi mu buryo bw'amayeri n'ubwenge bwinshi bwo kugomba gucisha hashaka. Ariko kandi turumvise yuko na Yesu ariko yishura ababigishwa abagendanyi ba Yohani Batista n'abafarisayo ingene mu vyo bagira vyo kwisonzesha boraba ubwa mbere ubwo rukundo rwo kugamburukira umukama, ntibashira imbere ubwa mbere umugigwa ubwawo, ahubwo bagashira imbere kurondera igishasha. Ico kintu kiraryoshe, igishasha ciza. Ukwisonzesha ntibibe umugigwa umenga nuwo kuvunagura, gusonzesha, kondesha umuntu. Oya, ahubwo kukaba ukwinanatira, gutera intambwe nshasha, gushikira ikintu gishasha kije kiva mu bugamburutsi n'ubucuti dufitaniye n'Imana. Tugarutse kuri iki gisomwa ca mbere, murumvise ingene vyagenze. Sawuli Imana yari yamurungitse kugeseza abamareki, ariko ibiduhave tubitahura neza n'ivyo mu bwuzure bwa kera Imana ikirera igihugu cayo. Ntihagire uva ngaho agira ati, Imana yambwiye yuko ngenda kugeseza ya mihimbiri yose ingwanyi ihora imvuga nabi. Kamenga yihaye ubutumwa wo kuja kugeseza abantu bose yumva yanka, agaca vyitirira Imana ngo ni Imana yabimutumye. Murazi yuko Yezu we ngo gashusho kaboneka k'Imana itaboneka, ibihe bimaze gukura bikumva neza ishaka ry'Imana, bikaribona iryo shaka ry'Imana muri Yezu Kristo, atwereka yuko atawo kwigera cisha kubuhomba abandi ngo nuko batumva ibintu kumwe, canke mbere batanemera ivyiwe, canke mbere bo banabigwanya ngo aca bacisha kubuhomba. Sinzi ko mubona aho hantu Yezu ingene yabitweretse. Muribuka ngo Yezu ariko arava muri Samariya, Israeli ya ruguru, amera nk'umanuka aja mu Buyudeha, yategerezwa guca muri Samariya. Mugabo abanyasamariya kuko batumvikana nabo mu Buyudeha, kubera ivyagiye birahaca muri kahise k'Isirayeli, bigatuma havyuka inzankano hagati yabo. Abanyasamariya ntibashobora guha umuntu inzira agenda mu Buyudeha.
Yezu ashaka guca i Samariya kugira ngo amanuke mu Buyudeha, bakamwima inzira. Abigishwa biwe bakirimwo ivyo mu bwuzure bwa kera, b'abahungu ba Zebede bita abana b'umuturagaro, Boanerges, baca bamusaba bati iyi mpimbiri kwima inzira irazuriwe. Irazuriwe. Dutegeke kuri bwa babasha bwawe tubamanurire ku mucanwa ubatikize ntibobona. Yesu agaca baraba akababwira ati mwe mwaranyobeye ntimuratahura icanzanye. Yesu akabarera kugira ngo abakuremwo ako kazigo, iyo mitima mibi yo muri kahise kabi kibarimwo, gushika naho bayigendana hafi yabo. Aho mwibaza ko ata mitima mibi mwazanye mugendanira hafi ya Yesu kandi muhava musangirirako. Ariko Mukama akagira ati kuri ivyo mu mitima niho mushobora kumbana, si iby'iwanje. Yesu niwe agira ati ngo hahiriwe abari n'umutima mwiza ngo nibo bazo. Igihe ukirimwo akantu kukumva umenga uwundi yotikira hama nawe ugasokoroka, hari ahantu utarabona Imana, hari ahantu utazobona Imana, hari ahantu utazobona Imana. Imana ni nziza, no munyembabazi, ariko iri très exigeant. Hari ahantu usome ivuga ati ngo umunyakabengo arakora ikibi ngo il ne voit pas que Dieu est terrible. Taruka Imana ari igikoko giteye ubwoba, mugabo Imana mu bwihanganyi bwayo ishaka yuko ukubaho kwacu mu gihe yaduhaye tugenda turarondera gusa nayo. Ntitugombe kuguma uko twibereye mugabo tuyiyitirira, tutagomba gusa nayo, tutagomba kugira umutima w'ubugamburutsi. Murumvise mu gisomwa rero ca mbere ingene Imana yari yarungitse Sawuli kugira ngo atikize Abamaleki. Abamaleki nk'uko mwavyumvise muri Isirayeli bafatwa nk'abantu nyene bari mu gikorwa kibi gose c'amashetani agwanya Imana, akagwanya n'igihugu c'Imana. Mugabo amashetani mu kuyagwanya neza si ukugwanya abantu yiseruyemo, ugwanya umutima wayo muri wewe. Aha twumvise ko ari ugutikiza Abamaleki, nduce tubona abantu, ahubwo dutikize Amaleki, mutima wa Amaleki aba muri twebwe. Bivuga yuko Imana iri kwiradutumirira mu byo yasavye Sawuli, twebwe abantu b'iki gihe kugwana n'akabi tukakarandurana n'agasya n'akarenge mu muzi wako muri twebwe. Amaleki muri ico gihe yari personification, nk'ishusho y'ikibi kiraho kigwanya Imana, kikabuza igikorwa c'Imana mu gihugu cayo kuragama. Nibiki bibuza muri jewe igikorwa c'Imana kuranguka? Amaleki yigaragaza gute muri jewe? Sawuli agenda kugwanya Amaleki, mugabo ntiyamugwanya ngo ashitse aho Imana yamusaba gushitsa. Aca arahuga umutima n'ibinyagano, ibintu nyene akuye mu ntambara, aca yirengagiza mission Imana yamuhaye. Agira ati kumwe twese mu ntambara zose twanga muri ubu buzima mbere zo kugwana n'ibibi, umuntu wese agomba kuguhwikira no kukwaka inguvu, atangura kuguha ibintu, akwereka ibintu ugaca wibagira umutima kugenza, ugaca wibagira umutima kugenza. Ndibuka turiko turubaka iyi nzu dukeneye amafaranga menshi, nkaza numva abantu bamwe bagira promotion y'amakapoti bampamagaye bati turafise amafaranga menshi ariko mudukundire ducishe publicité y'amakapoti mu radio iwanyu, ibifaranga birabona.
niyampaye isuka rero. Sawuli ari kuri mission, aciye abona ibinyagano, ntiyumva ubwa mbere ijambo Imana yamutumye aho ritegerezwa gushika. Aca yishimira ibinyagano nk'uburyo bwo guhigiturira Imana, aca afata mbere muri ivyo binyagano vyiza abikuramo aza kubihereza kwishikanwa Imana, kugira yabwira ati ntawe nirabona ibintu ndaguhereje, ntuza kumpambarira yuko ntashitse aho washaka ko nshika. Murumvise ingene ariko arisigura imbere y'umuhanuzi, mugabo Imana yari yamubonyemo umuntu acambigwa gose ivyo bintu vyiza by'ibinyagano gusumba ingingo y'Imana. Iyo duhaye turyoherwa n'ivyo dushikako vy'ibintu twegeranije, ariko twashize ingingo y'Imana ku ruhande. Mwumvise ikintu cashikiye Sawuli, ngo Imana icira mubogoza, iravuga iti nta mutima ufise wo kurongora igihugu canje. Tugire Kristo. Ayo majambo ashika kure. Mu nyuma Samuel azomubwira ati uwumpesha icubahiro mu bantu no mu vyo ndamutuma mu bandi, nanje ndamuninahaza, nayo uwunkengereye aba yiteguriye nawe gukengerwa, gusubizwa hasi. Sawuli mu gushira ku ruhande ingingo y'Imana yamurungikanye agashima ibinyagano, ntiyarazi wenyene yuko yikoroye, yikuye ahantu heza Imana yari yaramushize, yari yaramudugije. Muvise ingene umuhanuzi yatangiye kubwira ati ngo naho wigira muto si Imana yakudugije, Imana yarakudugije, mugabo mu gutera akagera ingingo yayo urimanuye. Nayo yaciye ibona iti ntugifise umutima wo gushobora kurongora igihugu ngo ugishikane ku ngingo yanje. Abantu twese twajejwe ibintu, twajejwe abandi. Igihe utagihagarariye ingingo nziza ihimbara Imana, ubu uri kurikorora. Kumbura uri kuregeranya ibintu, ariko uri kurisubiza hasi imbere y'Imana. Kandi impera n'imperuka hari ukungena ibintu biza bikiorganiza bikakurojeta hanze. Ntidufite natene ingingo y'Imana. Wopfa umubona kumbure abantu kukwihenda ko canke n'ibintu ntibikunde, ukamenga byarakurojese hanze, byaragusutse hanze, ariko uri mu ngingo y'Imana byose bigaruka kuza kukuraba. Uriya muntu yari mu ngingo y'Imana, uriya muntu twaramwihenzeko, kuko ingingo y'Imana ntipfa, Imana ntiyihenda. Iyo yadusabye ikintu nubwo bitugora, tukayisaba guhoza ko mu kugishitsa ukwigishaka mu mwuzurira wacu, ntitugarukire hagati ngo twahejeje. Sawuli yaciriye hagati, aca yiruka gusimbira ku binyagano. Ariko kandi biratwereka ingene natwe igihe Bona n'Imana yuko ibona iti Sawuli ntagifise umutima wo kubahiriza ingingo nziza ikomeza igihugu canje, Imana igacigira iti ntibikiri muri wewe, bisu wundi ari mu ingingo nziza azohezaze. Imana izoheza isubire igaruke cyo kuri Samuel nyene icitora Daudi, izovuga iti ako gahungu k'umushatsi w'inkugutu gafise umushatsi w'ingutu, mugabo karimwe umutima mbona uzongamburukira. Murazi tuko dukunda kuraba ivy'inyuma. Ubwa mbere kuri Sawuli, Samuel yaje umuntu w'amataye, kandi nje bwa mbere Imana yaratuye umuntu w'amataye, umengira abaye deshe. Taruka abantu w'amataye mutohimbara Imana. Oya sivyo. Munyoma izo kiva, nukuvuga mu gutora w'amataye, munyuma igatoro kanu k'umushatsi w'inkugutu, nukuvuga yuko idutora twese. Mugabo habasigaye yuko tugaragaza umutima dufise imbere y'Imana, umutima w'ubugamburutsi.
umutima w'ubugamburutsi. Kugamburukira umukama twame tubisaba, kuko vyose birahera mugabo aho niho hanyegeje urukundo rw'Imana. Mbere urukundo rw'Imana ruseruka neza igihe umuntu amenya kugamburukira Imana, akaguma yitwararika guhagararira ingingo nziza y'Imana. Nariko ngahe nakaryo keza kugira ngo natwe turabe, uri imbere y'abandi urumva ko uhagarariye ingingo nziza, cyangwa uri kuhakura ibintu gusa, ibintu by'ibinyagano. Ibinyagano si ukuvuga gusa ibintu wanyazoya, witwararitse ibintu gusumvya ubuntu bwitaba ubugamburutsi bw'Imana. Witwararitse ibintu gusa ubona inyuma, mugabo umutima wawe utarimwo, warazigiye, utarimwo umutima mwiza ushaka gukorera Imana no kugirira neza abandi. Ni kibazo cy'ivy'umutima n'ivy'umubiri, ikibazo cy'ivy'umuntu w'imbere n'ivy'ibintu vyo hanze. Iyo umuntu aheze mu vyo hanze akibagira umutima wiwe, hari ahantu yikoroye imbere y'Imana. Twitwararika ivy'inyuma, ivyo hanze, mugabo tubishingiye mu bugamburutsi bw'umutima, niho bituduza twese. Ni n'akaryo keza kandi tugire Kristo. Ego naho twotinya gushikana amajambo ngaho tukayatinya kwera ibintu tubamo. Ibi bintu byose twiha abakuru batuja imbere, ugasanga wiha umukuru ko kugira uti azompa ibintu, ibinyagano atari mwingingo, uramuhenze kandi nawe urihenze. Akenshi mbere no mu kwiha abatuja imbere ugasanga dukorera ku vyiyumviro vy'ibintu, amatension y'ibintu, gusumvya ubwa mbere ubuntu, ingingo ikomeye nziza yubakira abantu, ibintu bigaca bicika umuhezagiro, hagucika nugira n'ikintu kizana amahana abantu baryaniramo. Abantu bajyaniramo, twese tugatora tugira tuti shira umwana imwaro, zocamo ibi n'ibi, bya bintu byose dutora ku bintu vy'ukurya. Ubu natwe nitwe turamukiwe kukurya, hakuvuga tu nitwe turamukiwe kuzana ingingo nziza. Bose bakaza bigisha amapropagande ngo dufise vision, ngo imbono, mugabo inyuma hajya bashaka kurya, kuko iyo bahashitse uca tubibona. Kubiboneka batanga ku marezo, kubimenyesha makuru n'imigambi kumbure myiza, ariko hariya muri leta major zabo bapanga ine bazohanahana bakarya. Umwitwaro ugasanga suwo kugira ngo ingene bitwareka bati ahantu hatakira ingingo nziza igororotse tuzoyigarukana kunuko, hanyuma ingingo imaze gushinga inkingi ibindi bigakurikira. Ubugamburutsi bw'umutima iyo bitunanira mbere tukumva umenga nituyishikako, bikadusaba kwisonzesha, kugwana n'ivyo byose bigomba kugwanya ingingo y'Imana muri twebwe. Tugasaba umuko w'imitima yacu Yesu Kristo akadufasha, akaduha ingufu z'ijuru kugira ngo tunigane n'ivyo byose bigomba kuzimya ingingo y'Imana, ubugamburutsi bwiza mu mutima wacu. Ntivyama vyoroshe, ariko biraryoshe, naho biruhisha bishikana heza. Dusaba umukama kugira ngo natwe wese mu buzima bwiwe canke mu migwi y'ubutumwa n'ibindi vyose tubamwo, gusaba iyo ngabirano y'ubugamburutsi, kumviriza neza ingingo y'Imana, gufashanya kuyirangura, kuyishitsa, kuyishikako hamwe, ikaguma ituduza imbere y'Imana nk'umuryango. Amen.